Hey mugenzi wanjye. Imana ishimwe kubonye. Yego nanje. Ndariko ndarondera umukozi w'Imana. Narenda cyane ariko ndamurondera. Yitwande. Kaone. Kaone. Cyanye gato. Oya, Kaone. Ugira ngo ahora batizwa abantu harya. Wawe ndafise runini. Izo utanguye na. Kwanza ngo naragenda murota. Muri kumwe ibintu bimeze neza. Akara gusengera. None karakara gusengera. Nizo bintu. Munyereke ndiko ndiyuta. Bisifura yuko ukeneye umukozi w'Imana witwa Kaone niwone. Ujya mukozi w'Imana jewe ndamuzi. Neza n'amaso yiwanje. Nukuvuga asengeye igihere kibimbwa. Asengeye inzu iba amabati. Asengeye sumu abambegeti. Suko umviriza reka ngene bimeze. Sivyo? Uramukeneye? Ndamukeneye cyane. Nico no kubwira wa mukobwa we. Ndakwibariza akabazo. Ufite imyaka ingahe? 12. 12. 12. Regura kuze. Turabe. Turabe. Tugende kwanza tiko ndiuta cyane. Umviriza rero ndakubwira. Ugiye kwa Kaone niwone. Aragukorera byose. Usico no kubwira wa gakobwa we. Ndabona urafise uduhereni. Mugabo cyane kubwira. Ujya muhungu Kaone niwone. Nibindi arabishoboye. Arashoboye vya bindi. Sukusenga gusa. Hari nibindi byintegeje arabishoboye. Urabyemera? Tugende. Nangorane. Humiriza rero. Jabe kintu gihari sinagutwara ku buntu kuko jewe ntasengera ni umukeneye. Mereza kamuvuma ko kugenda ndaguvaje. Aba brezi. Oni po. Umviriza rero sicyo? Turashitse ku mukozi w'Imana. Naka. Rero indukira mwereke indukira. Ndakwisabire kubera nakuzanye nabaye nk'intumwa. Muhejeje urahama. Naguyikiwe nawe uratanguye cyabindi ibiki cyabindi tugende kwanza ushikane nyemerera yukuza kuma ndaguwa ni aiza kunsengera we birashikirwa ndakihaye ku ngufu abitsa rero reka nkwereke twende Rebote minigiri tumane poro teresere kebere Kaone niwone umukozi w'Imana fyonda nibihere Vipi Siya numva ibipatos ibiraje ngo pu Hapo fresh Kaone mukozi w'Imana yo rima siri kitiro rohore itiro turari umwana uko fresh jewe ndibaza bimeze neza kabisa yego ntama mukobwa egira ngaha none kugira ndamusi yego sawa ama rero jewe nariko ndasoma ijambo ry'Imana ariko duhuye n'abantu kwanza ntegerezwa kuri bibi ahosha kugira tuyage yago bigende neza bigende fresh amabanga abiri n'abangikana yego mukozi w'Imana ntabwo beshe nguyu mugeza n'amaki jewe nahise ikibazo nahisha kusengera jewe ndi umuganga wa bose nta ngorane
jewe ndi muganga wa bose nta ngorane. nabimubwiye ati kaone arabishoboye n'ibindi arabishoboye sinabona wait rero woduha kanya wamushikanya kwa Dr. Kaone doctor duha kanya rero mwumve vyuyiwe ego mugabo Kaone none wewe uri doctor cyangwa uri pastor ikibazo kira cyane ego rero jewe ndi umudokiteri ego ukongera ukaba pastor mwongera nkaba umufyonzi w'ibihe oya cyo cyane mwongera nkaba byose ego by'abakozi b'Imana ego Imana yamaye ingabire zose hama rero injira rero na ndaje Johnny kufanyie maombi rero bantu nambiye mugabo ndakoze umuti bantu nambiye bo rero mviriza rero oya bantu nambiye oya mviriza rero wiwe jewe ngomba ngende ndamusengere ndamusengere umupfubaguru oya woroga shetani oyaye nene sindakuzi none waringanya umuntu akabona uri kuragira ninjye ntuzi wewe nubizi ariko reka ndakubwire ubundi ndarushe ndanavuze cyane aka kaporo nzanye hano niwikorana ntumbaze nanjye ndakeneye ko sivyo basti uje kuraba usigaze wasi ndamumara ndamusohora ndamubwira ko ubikora ndamubwira urasigaza vuga urata kunzina ntumbeshe pastor dukoresha umwanya uze kugira ukuri abantu ntumbeshe injira none injira turasubira ego tu kandi haramuriye byo Hallelujah, nibesha, nibindi sobikora, iyo mana nibesha. Ego, kora, iyo nimurengane ngaha, turimbire ngaha. Ego, ahanyene, nibesha, ego, nibindi sobikora, iyo mana nibesha. Yo, hallelujah. Mwabahungu weva muri ibyo nibesha nibindi sobikora iyo mana nibesha nibindi sobikora iyo mana nibesha bimeze gutere cyane mujya kuraba umukozi w'Imana yego urazi rero hari ahantu asimbiye mwohe tubanza tukavugana fresh bambaye mutuku bimeze gute rero mwari mujya kumubwira abatizwe muga ega naje ndabishoboye none nuzi mbegeti yuko ariko agahungu twahura nawe warakijijwe narakijijwe asiga wambaye kote yego narakijijwe naje ndabona birakubereye yego
ariko wowe mubatizwaho anuka oya mviriza reka rero tumirindire pasiteri asange turi mu mavuta haleluya turi muri mudi yo kuririmba nibesha n'ibindi zobikora iyo mana nibesha yasubiye kubikora bana mumbirije rero ndaje mwinjiye muri mudu y'ukuri nukuvuga rero tutarenga guca hirya no hino numushaka umukozi w'Imana babatiza mumfasha sivyo tukaraba hariya murabe hariya aba nibo baje kubatizwa yego mwe namwe murabe imbere mwebwe murabe hiyo mwebwe murabe hiyo namwe murabe imbere nukuvuga nibikiwewe murabe imbere nukuvuga rero rabe imbere ukungana bimeze umukozi w'Imana araza kugufata uko agufasha uko acavuga vuga ati ndinjiye mu mazi mwizina rindira pasiteri araje mu kanya nariko ndabereka ingene ingo nabo ndakwereke ariko wewe ndubatize kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu nudukoreke Yesu jewe uyu muhungu yinjiye muri abatayimoni nanavuga ko yari umupasiteri yarakijijwe reka nimumvangire umukozi w'Imana amen yari protocol yego na protocol mwazanye fresh mwazanye fresh none yoba yasindiye tubwire ko akunda inyana mugende none reka habanyemere n'ibindi zobikora none muduhamagarire basi yo aje koga yego erega araza nibiki mukozi w'Imana urakomeye iyo ntakomera mwari kumura nibiki wewe nakugiye gute ndiko ndafanya maombi sikia maombi nababwiye ko ari karasenga ntibanyumva yego mukozi w'Imana twatuze ubatize ubabatize babatize no umviriza mukozi w'Imana baje kugira iki mbira kwanza nawuza baje kubabatiza genda ubabatize kubatiza umviriza mukozi w'Imana abo ni twege twavuze ko wa mukobwa wigeze gusengera ubu rero twari mumwe mu mwuka nako nasenga nanamzipata za malaika muzuye muzu nona nitugumba rero ni bande babatizwa uyu nuyabatize okay tugende kuko jewe nitugenda kutanganyika sanzwe mfise pisine yanje mbatiza Imana yaragwezagiye byose okay dukoreshe rero umwanya nabujyama ajya amazi asa na n'ibindi zobikora nibesha n'ibindi zobikora haleluya rero tuko turaraba mu ijambo ry'Imana riravuga neza yuko uzosya bugufi niwe azobona ubwami bw'Imana haleluya numva ibipatos rero ijambo ry'Imana riravuga neza gusya bugufi haleluya dusya bugufi kuko na Yesu Kristo yaremeye guca bugufi ari umwana w'Imana nzima haleluya rero Yesu yaremeye arabatizwa yabatizwa n'umukozi w'Imana rero umukozi w'Imana umuvugishwa n'Imana Yohana umubatizi haleluya
zirikana bagaywe rotokoye umuntu avugishijwe mu ndimi azoba ariko arahamagara ibipatosi biziga bagayamaye atakayaga katika haleluya rero aze ndamubatiza egera nga uno munsi hariko haraba mwijuru umunsi mukuru udasanzwe aya mazi namaze kuyahezagira injira yego nimwegere fukama haleluya ntukandagize ukuguru wewe wote ucika ingurube aya mazi namaze kuyashiramo imbaraga z'uhoraho rero mana gufatire yego fatira Bibiliya ndamubatize oya wewe uyo wapi reka urayifate yego ama rero turamenyereye abakozi b'Imana bakera babatiza bakubika umugongo ariko tubikinda kubera turi muri sezerano rishasha Amen. Baba katika jina la Yesu anabatiziwa amen na mashi amarero niko tubatiza twebwe turi muri sezerano rishasha Amen. None pasta kumengo nuriserie. Sidiserie sidiserie ushaka ndakwereke serie reka tubatize muri serie Pastor, uramwishe